iyo bafise abana bagereranye kugira ngo uzuvuye ko ushaka kubagaburira ukubambika Baramukije mwese banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose dushikiriza kuri nombonesha kure yacu kandi yanyu ya ICTV niyambonesha kure himwe rudende bashikiriza amakuru n'ibiganiro bitandukanye bivugwa hirya nino. Turabashikiriza amakuru havugwa muri politike, ari inkuru zivugwa mu mutekano, inkuru zirabana n'ubutungane, ivy'ubutunzi hagati y'akazi na muntu n'ibindi vyinshi biba vyagiye biratangazwa. Yoba mu binyamakuru n'ivyavuzwe ku mbuga ngurukana bumenyi. Muri ano makuru turaza kugaruka ku kiyago umukuru w'igihugu yahaye umumenyesha makuru, ariko umumenyesha makuru akabaza perezida ikibazo gihambaye cane, amubaza igituma we ataboneza imvyaro, ariko nanone umumenyesha makuru akamubaza ko perezida ahimiriza abarundi kuvyara abana bake ariko we akaba afise abana batandatu. Ico kibazo cashe nk'igikomereye umukuru w'igihugu, ariko akishura ko nawe nyene ari muri abo barundi. Ico kibazo c'uyo mumenyesha makuru bamwe bakavuga ko ari ikibazo gihambaye cane, kandi nyinshi umukuru w'igihugu yatanze benshi bakaba batarayivuze ko rumwe. Turaza kubigaruka ko muri ano makuru mu buryo bw'idonido, tuzene kumva ico umukuru w'igihugu yishuye uyu mumenyesha makuru, aho Perezida Ndayishimiye ati nonejeho sindi muri ba barundi nyene barengeye Imana. Evariste Ndayishimiye yariko asigura ko ata murundi akwiye kurenza abana batatu. Turaza kubigaruka ko muri ano makuru yabivugiye kw'iradiyo n'imbonesha kure vy'igihugu RTNB. Mu zindi nkuru turibuze kubabwira ngo mu Burundi haribonekeza ibimenyetso vy'inzara. Turaza kubabwira ico abahinga babivuga ko, turaza kubabwira ibivugwa na Leonce Ngendakumana aremeza ko mu Burundi hariho ibimenyetso bitari bike vy'inzara. Mu kiganiro yahaye bagenzi bacu bo kuri Region Week, aho yashikirije bike muri vyinshi vyokogwa muri iyi minsi mu gutorera umuti ico kibazo c'inzara mu Burundi. Muri ano makuru turaza kubabwira ino nkuru irabana n'ubumwe bwa Buraya. Ubumwe bwa Buraya bugiye gutanga imfashanyo y'imiliyoni 9 z'amayero ku mpunzi ziri mu Burundi. Kuri uyu wa mbere genekerezo rya 3 Ndamukiza 2023, umurwi w'ubumwe bwa Buraya Komisiyo Européenne wamenyesheje ko umuryango w'ubumwe bwa Buraya Union Européenne ugiye gutanga imfashanyo y'imiliyoni 9 z'amafaranga y'amanyaburaya ku mpunzi z'Uburundi ziri mu bihugu bibanyi hamwe n'izamaze gutaha mu gihugu c'amavukiro. Ni nyuma yaho kandi ishami rya ONU ryitaho imfungurwa kw'isi PAM rimenyeshereje ko hakenewe imiliyoni 7 z'amadolari kugira impunzi 56,000 zishobore kuronka imfungurwa muri aya mezi 6 ari imbere. Iryo shirahamwe rikaba ryari ryamenyesheje ko izo mpunzi 56,000 ahanini zigizwe n'abakongomani bahunze intambara ziriko zirabera mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo guhera ku igenekerezo rya 1 Ndamukiza, ngo zizoza ziraronswa igice c'ibipfungurwa bahora baronka. PAM ikaba yari yamenyesheje ko ivyo biturutse ku ikena ry'uburyo bwahora butangwa n'abafasha iryo shirahamwe bagabanutse muri iyi minsi. Ikaba yari yagabishije ko kuva kuri iyo tariki umuntu umwe wese yarohora arahabwa ivyo kurya canke amafaranga angana n'amadolari ibice 55, ariko PAM ikamenyesha ko kuva muri Ndamukiza
izoca icamwo kabiri ubwo buryo yahora itanga nk'uko vyamenyeshejwe na Husasinu Tare arongoye PAME mu Burundi. Mwamenya ko mu mwaka wa 2022 PAME yashoboye kugaburira abantu barenga umuriyoni mu Burundi, muri ibi bice 52 vyari bigizwe n'abagore, mu gihe ibice 12% vyari bigizwe n'abagendana ubumuga. PAME ikaba kandi yaratanze amatone ibihumbi 11,202 y'indya hamwe n'imiliyoni 6 z'amadolari zatanzwe mu mafaranga. Kuva mu mwaka 2020 abarundi bari bahunze indyane za politike zo mu mwaka 2015 abashika 200,000 baratashe, ariko gushika ubu 300,000 bakaba bakiri mu buhungiro mu bihugu nka Tanzania, Rwanda, RDC na Uganda. Muri bo bari mu bihugu bibanyi benshi bakaba babeshejweho n'imfashanyo z'abagira neza zigizwe ahanini n'ibifungurwa. Ikindi nuko kuri uyu wa mbere igenekerezo rya 3 Ndamukiza 2023 leta y'u Burundi ifatikanije n'ibiro vy'umuhuzabisata vya ONU hano mu Burundi bamenyesheje ko muri uyu mwaka 2023 hazokenerwa imfashanyo y'abagira neza y'imiliyoni 194,200 z'amadolari azofashisha abantu baba umuriyoni n'inusu bagizwe n'abantu 1,100,000 bari mu bukene budasanzwe. Mu mwaka uheze leta y'u Burundi ifatikanije n'ivyo biro vy'umuhuzabisata vya ONU barashoboye gufasha abantu 673,714. Ako rero akaba ari agakuru keza kuri abo bagiye kuja bararonsa ifungurwa, kuko bari bafise ikibazo ko izo ndya zahora zironswa abo bantu zoba zigiye kugabanuka. Banywanyi bacu, mu gutangura no makuru twari twababwiye ku vyavuzwe n'umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye, aho yavuze ku birabana n'abantu bavyara abana benshi. Mumenyesha makuru yamubajije ikibazo gihambaye cane, amubaza ko ahimiriza abantu kuvyara abana bake, ariko we akaba afise abana benshi bashika kuri 6. Umukuru w'igihugu c'u Burundi Ndayishimiye Varisito inyishu yamuhaye ntabwo benshi bayivuze ko rumwe, abatandukanye bagiye bagira ico babivuze ko. Umukuru w'igihugu c'u Burundi ati none je sindi muri abo Barundi. Ivyo yavyishuye mu menyesha makuru ati none jeho sindi muri aba Barundi nyene barengeye Imana. Evariste Ndayishimiye yariko arishura ko ata Murundi akwiye kurenza abana 3. Mumenyesha makuru nawe ati none weho ko ufise 6. Banza wumve uko umukuru iyo bafise abana bagereranye, kugira ngo uzuvuye ko ushaka kubagaburira ukubambika nuko bazoba ari abana wowe nyene ushoboye gutunga. Abana ni benshi cyane. Niba wowe kuravuga ngo bavyare bake mugabo ufise 6. None je sindi muri Barundi nyene barengeye Imana. Erega naje none bavyare bangahe? Jewe novuga ndavye neza nta muntu yarakwiye kurenza abana 2. Urazi twavuze 2 basi n'imiburi basi 3. Uzogusubirira wewe n'uzosubirira umupfasoni wawe, basi tuvuge tuti tugire n'uwaretse rupfe. Mvuge gifara. Yo ni inyishu umukuru w'igihugu yahaye uyo mumenyesha makuru. Bamwe bati mbega ko hariho ufise umwe canke umuntu umwe wenyene ku giti ciwe abura ibimutunga, ariko ufise abana 10 canke 20 bakarya bakamara bakiga. Ibidutunze bitangwa n'Imana, niyo yaturemye, ngo nivyo izi uko tuzobaho. Mbega nyakubahwa
ati ikigwana mw'ishamba waruzi ko ukigwana mw'ishamba waruzi ko uzoba umukuru w'igihugu, igeno ryacu rigena Imana. Yundi ati asha turafise umumenyeshamakuru umwe Jerome ku vy'ukuri ari mu bamenyeshamakuru bafise experience mu kubaza kiwe ntarya umunwa pe, ati iki kibazo kirahambaye cane, ati abamenyeshamakuru ndabemera bararinda kweri, ati muratubarize Evariste Ndayishimiye aho wasoma uhoraho yavuze ko ari ukuvyara batatu. Uyundi ati harya abamenyeshamakuru batarya umunwa barahari, ati iki kiyago nimba mugifise murashobora kukiduha cose, kirakenewe ko abarundi tuza turumviriza ikiganiro cose, apana aka extrait kamwe nka kumwe babigira ku madiskuru yaba ero. Turaza kubaha kino kiyago, turaza kugitunganya tukibahe. Haha ati gusa perezida yamwishuye neza ati nanje ndi muri ba barundi nyene, ati uwo mumenyeshamakuru sha aramuvugiye ibintu, ati nahora ndavyibaza nanje, gusa wewe inyishu atanze siyo yari kuvuga, ati ntimwomwishinga je ndafise ivyo kubarera. Uyundi ati abana n'ingabire y'Imana, ubwenge Imana yaduhaye tubukoreshe, ni naho tuzokwibaruka abo dushobora kurera, ati nk'abo ati barakenewe, umwere uva ibukuru ugakwira igihugu cose, ati nzobanza gukwiza abana nyenicubahiro afise hama nce mfunga. Haha ati mutama wacu aradutwenza sana, ati abarundi ko mbona turi bake, abantu bahonye no kuvyara nyene, ati tuvyare abandi ba perezida bazobasubirira. Ni vyinshi bamwe n'abandi bagiye baravuga inyuma yo kumva inyishu umukuru w'igihugu yahaye umumenyeshamakuru yaramubajije ibijanye no kuba afise abana batandatu, ariko akaba ahimiriza abarundi kuvyara abana bake. Ivyo bivugwa mu gihe Leonce Ngendakumana yemeza ko mu Burundi hariho ibimenyetso bitari bike vy'inzara. Mu kiganiro yahaye Region Week bagenzi bacu akaba yarashikirije bike muri vyinshi vyokogwa muri iyi minsi mu gutorera umuti ico kibazo. Ni mu mutege yompi Leonce Ngendakumana. Ibimenyetso byinshi vyerekana ko hari inzara mu gihugu, kiretse abategetsi bamwe bamwe iyo bahimbye bakafata amafaranga y'igihugu bakagira gwabo, bagashobora kurya gatatu ku munsi, gafungura neza indya zigezweho, kanywa inzoga, bagafata amahera bakazunguruka mu gihugu bakazunguruka hanze. Niyo baguma bavuga ngo mu Burundi nta nzara ihari, mu Burundi ngo nta bukene buhari. N'abarundi nka bose nawo bazi ibice 90% barashonje, bamerewe nabi, barakenye, ubu benshi imbere barasega. Abarundi benshi basigara basezi, abanyeshuri batari bake ntibagishobora kwiga kubera inzara. Ibi twariko turavuga ibiciro biduga nk'imbuze, ivyo biva kuki? Ibiciro, amakori, amatagisi bavyongerekana, kandi abantu barabaye bantaho nikoro. Abarundi bose ni bantaho nikoro, ariko ntikibuza ko barondera amahera. Abona ko ndavuga bayajyuko ntibemere ko hari ubukene n'inzara, baguma baduza ibiciro bayarondera abantu barayubusa. Uranze kuza kurondera amafaranga mu bantu barayubusa, bamaze kabiri batajya. Ubu hari abantu twumva yuko bajya rimwe ku munsi nka saa 9 akazosubira kurya ejo saa 9. Hari abana batakija ku mashuri, baguma muhira, bata amashuri, hari abaguma muhira batajana ku ishuri. Rero ibimenyetso ko hari inzara mu gihugu bivuye kuri ubu bukene turimwo ni byinshi. Ico biva ko rero biva gutategura imigambi yo kongereza umwimbu, gupfa gukora uko gusa ku munsi, kandi abantu bagakora bariko bikorera gusa, ntibakorera igihugu gitera imbere. Bakora bariko bikora mugo bariteza imbere,
hari abantu bashika nka 10 canke 20 hano batunze gusumba leta bariho usanga bariko baraduza hirya no hino ibintu na leta idashobora gukora. Akarori isoko rya Bujumbura ryarahiye harora imyaka iheze, uraba abantu ryari ritunze rya soko n'igihugu mbere cyarimo ryarahiye, ubona rirubaka nta bantu bariko babubatse amasoko n'abandi bariko barukana yandi hirya no hino. Amasoko tuzotangamo ikori n'amatagise ku bantu atakindi bazokora mu gihugu atari gushira mu mifuko no ku makonde yabo. Rero biva kudategura neza imigambi yotuma tugwanya ubukene, tugwanya ububworo, kuko n'ubukene buriko bubworo bivuze ko abantu basega, tugwanya ubushomeri. Ivyo rero bica mu bintu byinshi, kiratuzonga kanya ko kubivuga ubundi munsi kuko ibyo turiko ingene umwimbu wo kongerekana kugira ngo ubwo bukene, inzara n'ubushomeri bigwanywe bive mu gihugu. Kuko atari uko inzara izomara abantu, tuzumva abantu bagwa ku mabarabara mu nzira mu mazu aho bari hose. Nayo none ibiciro biduga mwenuko, ibiciro bihindagurika mwenuko, bigenda biduga. Abashoboye kugura ikiro c'umuceri ku 5 uri kuvuga ngo bine, umuceri uva hanze ubugeze kuri 5-6, ngira nuko mwe murima no kurima makaje ibyo mwari natwebwe tuja ku isoko ugeze kuri kiro c'ubufu cyahora ku 1000 ubu ni 3, ibihage imwe vya nyuma ni hafi 4,000. Urumva ni ikibazo rero birava kandi ni muri rusange nanavuze ko ari imigambi birava ahanini kwingene amafaranga ya leta, amafaranga bita ya leta kandi arabanyagihugu akoreshwa burya sa ya leta abantu bava kuyitira sigwabo n'amahera ava mu banyagihugu mu makori mu matax kugira ngo harangurwe mwene iyo migambi nyene yo kwiteza imbere. Mugabo turazi twese yacaje rero hategerezwa kuba gufatwa ingingo zo kurwanya bakaboko abaje biturira basaze. Ubu giture kiva hejuru ku bategetsi bo hejuru, hariya hejuru kure ushika hasi, kurwanya abanyuruza n'abasesa kuri tunga ry'igihugu. Abantu bazi yuko iryo tunga ry'igihugu aba amafaranga ari gwabo, bazi ko ari gwabo. Rero ivyo bidakozwe amafaranga y'igihugu areke kuguma aribwa gusa, akoreshwe mu guteza imbere igihugu, mu guteza imbere abanyagihugu, mu kurondera yandi mafaranga. Mu gifaransa babyita les projets d'investissement. Aba bantu barima bakorora baronswe uburyo bukwiye, amatongo agarukirwa asubirwemo, abantu babe mu bigwati, babe mu bisagara, ahantu hose hamera nk'imuri akarere k'imbo za Kumoso hari ahantu hamera hategekanirizwe indimo, amahinguriro, ubworozi bwa kijambere. Abantu ntibagishobora ibi byo kurima no korora bisanzwe, ntibigishobora kubeshaho. Tureke guteza imbere igihugu, ntibigishobora no kubeshaho abanyagihugu bwabo ibi byo kurima no korora. Teza rero gufatwa ingingo zikomeye, ariko sinzi abazozifata ko abatwara ubu baguma baregarega ngo tumeze neza, imbere ni heza, nta nzara iriho, nta bukene buriho, abantu barajya bakaryama, mu gitondo barajya, midi bakajya, ku mugoroba bakajya, kaye bakarenzako. Baciyumvira uko rero badutwara.